Ndabaramukije amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese muriko murabana natwe muri kino kiganiro nongera ndabaha ikaze kandi kugira ngo murashobore kuba mubana natwe ndamutse cyane na Bwana Mutisanguzi ndakuramukije cyane. Ego ndakuramukije nanje amahoro y'Imana yongera ahorane nawe mwigisha. Ariko kandi nce ndamutsa n'abagiye kubana natwe muri kino kiganiro. Ego ndabahe n'ikaze. Neza cyane. Urakoze kuba duhera ikaze kuko ni ikiganiro cya mbere novuga dukoze kuno munsi. Donc umugabo ntabura akamugora. So abantu bagomba kugutahura mugabo nibaza ko ibifashi bisa n'ibiko birava mu nzira bagiye gusubira kuturonka a temple. Ego tugiye kubashikiriza amakuru nkuko twaba tubashikiriza cyane cyane aguriyemo ubusesanguzi ariko kandi tunabashikiriza n'amakuru yibiba biri ku mirongo y'urugamba kuko turabona umenga ego bisa n'ibiko inyeshamba z'u Rwanda ntiziruta zihagarika intambara. Ego ukibivuga Bwana Mutisanguzi kandi turabira hamwe ibiriko birabera aho hakurya canke se ibiriko birabera ku mirongo y'urugamba. Turaza kurabira hamwe aho M23 yagavye ibitero imashuga hejuru ya Runingo. Turabira hamwe kandi aho uko vyagenze muri Masisi. Ariko ndifuza cyane ko twohera kuno nkuru y'aba M23 yateye ibitero eske yagavye ibitero bon twabonye ko ari mashuga byagenze gute twifuza kumenya nyine byagenze. Aha muri mashuga nuvuga ko abashoboye kubona amareresi byahabereye ibintu ntabwo byari byose cyane gose. Ubundi M23 ko ari M23 abari kubona twigwaneho Reditabara bagavye ibirindiro nako bagavye ibitero ku birindiro bya Coalition FARDC biri hariya muri localité ya Mashuga groupement ya Kigoma si muri Tanzania ni Kigoma ya Kongo muri Kongo muri chefferie Bafuriro aha juste mu cyamva ka muri territoire ya Uvira nkuko yavuze neza muri introduction ni hejuru mu gace kari hejuru ya Runingo donc ni muri Moyen Plateau. Aba bagavye igitero byumvikane ko ari muri wa mugwi w'abasirikare baza bava mu gihugu cy'u Rwanda bamwe barondeza inzira za bugufi zibashikana muri za Minembwe abandi nabo bari bagumye bipositionye hano mu kiyaya ca Rusizi. Aba rero bagavye igitero uyu munsi mu bucagucagu maze baza gusanga abawazarendo bari bagavye bari maso. So ndiko ndabona ibintu biriko biraba aha muri Kongo muri iyi minsi ni ibintu mu by'ukuri bitangaje cyane gose kuko M23 uko yavugwa kera uyu munsi mu by'ukuri novuga ko si babandi mvuga gwako akarimbo ngo M23 bahaya ngo yamama niyo so bagavye igitero basanga wazarendo FARDC bamerereje hano muri mashuga amaze barabivuna mu buryo novuga ko bukomeye cyane gose ku buryo naho baje baturuka babarashe barahomoka barahava kabisa. Aho bagavye ibitero bahaturuka aho bagavye igitero bava babaherekeje barahabarenza nukuvuga M23 ikihungira aho bita mu Rurenge niho bahungiye. Ivyashiwe kononekara ntabwo turashobora kubimenya mugabo igihari nuko abahasize ubuzima aho bobo babuhasize kandi batari bake n'abafashwe miri bafashwe miri mugabo kumbure turashobora kugaruka muri inkuru yacu mu masaha akuze atumaze kumenya neza bilayi byashoboye kononekarira hano muri mashuga groupement ya Kigoma chefferie Bafuriro territoire ya Uvira mucamumva yuko intara ari ya Sud Kivu. So ahanye hakomeje kuvuga ngo yuko abawazandi mu by'ukuri bariko barasuzugura biteye ubwoba kino gisirikare cy'u Rwanda hano ku butaka bwa Kongo kubera ko abawazandi bakomeje kubivugana kandi no kubica rubozo nkoresha imvugo bariko babivugana kandi babica rubozo kubera yuko abazarinde bavuga bati gihe bayogoreje bakongomani sigito rero hageze yuko nabo babivugana. Ku rundi ruhande tuko turabona wazarendo basi n'abariko barakora mu jisho zino nyeshamba kino gisirikare cy'u Rwanda kubera ko muri bano basirikare b'u Rwanda abafatiwe no muri Runingo byensi nabo navyumbisemwo aho bavuga yuko ngo
nta nguvu bagifise kubera ko batagifungurirwa nk'uko bakagomba gufungurirwa n'agashiro kabute bari baremerewe ntabwo bakigahabwa n'abakomereke ku mirongo y'urugamba canke abagize ikibazo c'amagara bakagwara gutandukanye ntabwo bakironka imiti yo kubivuza. Ndabibutsa y'amajambo wazenda babwira ejo ari ku munsi w'ejo babwira ati M23 nta nguvu mugifise muvyemere kabisa ni batanga inguvu mwari mufise zari z'amafaranga Kabila yaranyitse ntakibaha amafaranga ati rero kuneza yanyu nimusubira inyuma mwanse gusubira inyuma tuzbasubiza inyuma twabaciye imitwe nawe uziro nimba babaciye umutwe bazasubiza ego reka tutibandaniza mbara musanga tubwire ko byifashe muri Masisi kuko twabonye neza yuko hari inyeshamba za M23 zafashe ho bimeze gute Masisi hariho amareresi ariko aragaragara yaba y'inyeshamba bien sûr ubujene bukiri buto vraiment babwa haje bwamba utubindo sinzi mu kindi bavyita bari abajene mu byukuri bane akagongo bamba baje gose uriya mujene harimo wazarendo ariko arababazagiza ibibazo binabiriya urumva bavuga igitigiri cibiziga bamaze gutora kumbure aya ma video tuza kwashira mu group WhatsApp yacu na chaîne kandi twibitsa abantu tubamenyeshe yuko abagomba kuja mu group WhatsApp yacu biroroshe turaza gushira link commentaire ya mbere yes link ya group na chaîne ya WhatsApp tubishira muri commentaire ya mbere ya kabiri ubwo muze kwinjiramo kugira ngo nange muze kubona aya marere singene byari byifashe hajya muri Masisi neza mu gace bita Katoyi mugabo ibi byabaye ku munsi wejo wazarendo irihaya kwivugana abasirikare b'u Rwanda ibihumbi nako bagera kuri 25 aba 25 kabisa ibiziga byabo biragaragara bampaye amafoto kumbona za kubitanga hama bakavuga ko abagera kuri 6 bakomeretse bikomeye ntibashobora kuronka ingene bahunga nayo abagera kuri 4 bafashwe impiri abagera kuri 4 so nkuko mwabibonye muri kajya kareresi nabari abasirikare baravuga yuko ni muri bamwe bari baherutse kuva muri centre de formation hariya Icanzu aho bavuga yuko ngo mu byatumye bava Icanzu na formation idaheze ngo nuko babuze ifungurwa babagaburira bakababwira bati ni mugende ku maposition muzokirondera injya mu mihana y'abantu muzora bingene mwibeshaho abavuga ati Icanzu naho nyine ngo nta n'imiti baronka wana ko kenshi basirikare muri formation baragwarira kubera ko abari ubuzima bushasha batanguye batabamenyereye umubiri ntabwo uraba developer rero ngo ntabwo bahabwa n'imiti ari Icanzu rero bajya abasore babiri abishikanye bababwira bati mwebwe murakize mugabo abatabikoze nka mwebwe ntibibaze yuko ibintu bizoborohera mu kindi kintu numvise bavuze n'abajya abasore nyene bavuze yuko nabo nyene agahembo babemereye batigeze bagahabwa so mucamwumva yuko mu byukuri igisirikare cya M23 nkuko twatanguye tuvuga mu ntango cyasenyutse kuko kwiyumvisha yuko ushobora gufata umusirikare nubwo bari mu special force ukamurungika ku mirongo y'urugamba utamugaburiye wotuma umwe ibindi byose mugabo ukamugaburira kuko imfungurwa nizo ziba ku mubiri nizo zituma umuntu akomera agira inguvu rero utagaburiye umusirikare ukamurungika ku mirongo y'urugamba umutumye kugoka no guhemuka nivyo umutumye mu bisanzwe niyo mpamvu tuko turabona ku murindi muremure abasirikare ba M23 n'abasirikare b'u Rwanda bari kubishikana ku birindiro bya Coalition FARDC ahanini ni kubera inzara ikiratuma bari kubishikana hamwe no kubura ikibafasha iyo bakitswe n'amagara so muri make rero nuko byifashe hariya muri Masisi no kubijanye n'abari abasirikare bagaragaye ba M23 bafashwe mpiri bora mutasanguze mukurangiza ikiganiro cacu mu kiganiro twakoze ubutaha narakubaza ikibazo mugabo tunanyuzwe kandi ubutaha ubuheze ego ubuheze pardon narakubaza ikibazo kabisa numva sinyuze neza cyane narakubadije nti eske ko
uyu munsi kandi ndabifata nkuko ndabikubaje no munsi dusigaranye umunsi umwe n'amasaha apana umunsi n'amasaha dusigaranye amasaha ntacyo yego dusigaranye amasaha kugira ngo tugere muri wa munsi wo guhagarika imigwano cyangwa se guhagarika intambara ko tuguma tubona abafatwa tubona ibirindiro kanaka ngo M23 yagavye ibitero eske koko ibi bintu urabona yuko umunsi aya masaha asigaje bizoshirwa mu ngiro ko dufate ku ruhande rwa M23 ku ruhande rwa M23 ndarabivuze kandi ndabisobanuye M23 irimo ibice bitatu sivyo yego abo ntaranashana ico kibazo twabonye ubutumwa bwa gouverneur wa Sud Kivu uyu Jean-Jacques Pusi aho yariko arasemera yerekana ko M23 iriko yiba ubutunzi bw'abenegihugu n'ubutunzi bwa leta ya Kongo hariya muri Mudaka sivyo ubusuma ni kimwe mu bigaragaza yuko mu by'ukuri biteguye guhagarika intambara bariteguye mugabo cyo ngiye kuvuga n'igiki abantu bahantahure abasirikare ubwabo bararushe abaje ku mirongo y'urugamba bararushe bakeneye ko intambara ihera mugabo hese a savoir abarongozi babo baremera guhagarika intambara kuko igisirikare ni komandero so nchangaruka bimwe nababwira ubundi M23 barimo imico itatu baramaze kwica mu imico abegamiye bo kuri leta y'u Rwanda wumve ko bazopfa bagwana nubwo nubwo intambara yohera bakava ku butaka bwa Kongo baya ntibazokwigira bahagarika intambara bashobora kuhavarenda mugabo vandede bahasubire kuko urumva bo bazopfa bagwana mugabo babandi bacuditse n'Ubuganda na babandi binjiye muri M23 babeshwa ibyo babeshwa bakaza kumenya kuri bamaze kubishikamwo bajya bariteguye guhagarika intambara ikimenyamenya nuko batanguye kwiba bavuga bati bituze tubicikane nta kibazo ubusuma ubwo barabukoze urabyumva n'ubu baracaniba kandi n'amakuru n'ibyo afata no kubyo baganira n'abenegihugu bababwira bati twebwe intambara twarahagaritse hasigaye aha amabwirizwa gusa donc wowe uvuga ati donc wo kumenya bavuga ngo ntiwayirayeko inda yego donc rero niyo mpamvu uvuga nti aba bari ngaha aye basa nk'abari ku rugamba mirongo y'urugamba yego niyo bavuga ati twebwe twarushe dukeneye ko gusagera hama turindira itegeko ritubwira riti nimuhagarike nimugende hanaka ati mugabo iryo tegeko ritaje nta bundi buhinga nce ningira kandi kabazo k'amatsiko birabaye ni imagination mugabo mumbabarire cyane kwa nkoresheje kwimagine birasitse biranse ko bihagarara abakomanda bandanye urugamba kabisa mu kumwe bateye Kongo nayo iti Tshisekedi ndabamesa kabisa jewe kwera yuko muransomba je ni mama ntama ko ejo nabihevye ariko mwe murambanye ndabamesa ni baba b'intambara ya bivuga gute bo numvise bikuraje ego nifashishije amajambo abarongozi bayiwe bashikirije ejo bavuze ko bo bataje kurwana na M23 baranemeje kandi yuko badafise ubushobozi bwo guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Kongo izo ndisa sivyo mu kuvuga ibyo rero bivuze ngo ntibashobora kurasa kuri M23 nkuko batorasa kuri leta ya Kongo kuri FARDC donc baje hagati na hagati igikorwa cyabo ni ico gushira mu ngiro ivyo baba basezeranye ivyamani zibiri zishamiranye nkamwe rero byoshika abo banyarwanda canke M23 ntibagarika intambara ça sera fini kubera yuko leta ya Kongo yo yaravuze ati twe turi ready guhagarika intambara dukeneye gutora inyishu biciye mu biganiro kandi ibiganiro byadufashije kugira ngo amahoro aboneke muri Kongo sivyo rero niba yaviyora ega tubareka akajambo kagomba gasohora Mondesi kandi dore aha muri Mwaye Plateau uyu munsi ntibabadishe none babatabiye bimwe by'ikimesha kandi rero bari bagavye igitero raba muri Masisi bariko batangatanga nk'intware mu mashamba baguma batura kamwe none gashaho abantu bakubwira yuko bamaze
ukwezi kurenga bataronka ravitayima y'imfungurwa y'ivyo barya Ego. ntibaronke n'amamunisiyo aba bantu bazogwana na leta ya Kongo kandi bahanganye bagifise vyose n'amafaranga yo gutanga ibiturire biranka ubu niho duca bagwana umuheneberezo ibyo ntibikunda twumve ngo kuza bari kurangiza twumve ngo ukutemera guhagarika intambara kuneza bazoba bagiye kwishira mu kaga bonyine ubwabo bishikana kuri ya bandres barmunshi exactement kuko leta ya Kongo noneho izobarasa yihanukiriye kabisa kuko icyo bari bakeneye ko ari uko amakungu amenya ko leta ya Kongo yatewe n'u Rwanda amakungu yarabimenye kandi yasabye u Rwanda guhagarika intambara rudahagaritse intambara y'u Rwanda ubwo rero leta ya Kongo izoba ifise plein accès yo kugira iki yo kurasa Kigali neza cyane ibyo rero tubyitege mu masaha make yasigaye no tugiye kubona rero komba ya mwishi babandi nukuri abaturindiriye nka kujya durinda muri Pasika turindira kana Yezu kavuga voilà nukujya nyine nukuvuga saa 6 y'ijoro ku munsi w'ejo 18 tugiye kuraba tumbe tuti rero turabe imbwa n'umugabo ibi niko tugiye kubira baramusanguze kandi ndagushimire cyane ku buhamya cyangwa se kuri mwe n'ibimwe tubwiye uko byagenze ku mirongo y'urugamba cyangwa se ibibazo nagenda kubaza ndagushimiye cyane ku nyishu mpaye natahukiwe nongera nshimira abo kwa dukurikirana bari bafite ibibazo nka jewe ndibaza babanze kuronka inyishu ndamenyesha ko araho bitaraye mu bindi biganiro murakoze cyane